ni titre mubona ngaha, relation entre les études contre la corruption, ariko maza kumbabarira nabiteguye mu Gifaransa, ndabivuga mu Gifaransa bishobotse no mu Kirundi. Nibaza ko atanguraniza dia suivant s'il vous plaît. Rero mu ntangamarara twavuze ko ibyo bintu byo gutanga igiturire byo kugira igiturire byonona ingene inzego za leta canke ibisata vyegukira leta bitegerezwa gutunganywa, arico gituma hakenewe amategeko ameze neza kugira ngo agwanye igiturire. Ariko amategeko ntagwiriye, harakenewe n'inzego zipanze neza zimeze neza kugira ngo zishire mu ngiro ayo mategeko. Izo rero uno munsi zigomba kwiga, ariko tugashimikira cyane cyane ku nzego zisa n'izitari muri administration, ziri un peu externe, kuko murazi ko muri ministère zose hariho des inspections, izo turazi ko ziriho, mugabo ngaha nitwa na police isanzwe twavuze, kuko hariho izindi police ziraba spécialement ivyo gutanga igiturire. Nk'uko mubizi, myaka y'ibihumbi bibiri harabaye no kwita umuvuduko, anduka umwete wo gushiraho inzego zo kurwanya ibiturire. Mu nyuma bashiraho brigade spéciale anticorruption 2006 nyene, barashiraho itegeko mu ngingo zimwe itegekanya ini cellule yo kuraba amafaranga amwe yinjira cyangwa asohoka atawuzi ingene bigenze, bita mu Gifaransa blanchiment, cellule nationale de renseignement financier. Rero ikaba yaje gukorana na service iriho, kuko iyo nishobora kubura mu gihugu, service nationale du renseignement. Dia suivant s'il vous plaît. Aho two kwibagira yuko hari hasanzwe inzego parquet, sentare gukurikirana iryo gwanya ry'ibiturire. Twovuga parquet de la République, tukavuga parquet général de la Cour anticorruption, tukavuga na parquet général de la République. Tushira cy'umuta mu ministère public. Hakaba rero na sentare ijya y'intango, ico ni gishasha muri sentare y'intango, tribunal de grande instance barashizeho muri code ya vuba chambre anticorruption auprès du tribunal de grande instance. Ico ni gishasha kije gisanga la cour anticorruption hanyuma na la cour suprême. Razi ko muri constitution hateguwe une haute cour de justice nayo nyene yoraba iryo gwanywa ry'igiturire. Rero twagomba kuraba ingene izo nzego zose zikora bimwe, zikorana gute, ariko cyane cyane nk'uko babidusabye tukaza gushimikira kuri Cour des comptes na inspection générale de l'État, ingene zibanye, ingene zikorana mu kurwanya ibiturire.
turaza rero kwerekana urwego rumwe rumwe hanyuma twerekane ingene zikorana. Inzego za mbere nk'uko twabivuze zihambaye mu kurwanya ibiturire ni zibiri, icyo twise ngaha les institutions de contrôle, ni Cour des comptes na Inspection Générale de l'État. Cour des comptes ishinzwe ibintu bitatu, muribuka ko hari icyo bayatse, mission juridictionnelle barayatse, ariko mu mategeko yasomye iracarimwo, rero igaca igira contrôle financier, contrôle de légalité na contrôle du bon emploi des deniers publics. Contrôle financier no kuraba yuko ingene amahera akoreshwa, twise ngaha opération financière, bijanye n'amategeko ariho aya twise réglementation de la comptabilité publique. Iyo niyo bita contrôle financier. Hakaba na contrôle dia suivant, hakaba na contrôle de légalité. Murazi ko hariho amategeko menshi, hariho loi sur les marchés publics, hariho loi budgétaire elle-même, hariho loi organique des finances publiques, hariho statut de la fonction publique. Ibyo byose ni kuraba ko byakurikijwe mu gihe amahera ariko arakoreshwa cyangwa niyo ariko arinjira, ni contrôle de légalité. Icya gatatu, contrôle du bon emploi des deniers publics. Murazi ko haheze imyaka myinshi budget zisa n'izindi, budget y'uno mwaka ugasanga isa n'umwaka uheze cyangwa umwaka wahera. Ubu rero haraje ikintu cyitwa budget do programme, budget programme. Twavuye muri iyo logique yo kudepansa gusa tuja muri logique yo kuraba ko tudepansa neza, ni ukuvuga hariho objectif, est-ce que izo objectif zirakurikizwa. Icyo rero izi nzego nazo zo la Cour des comptes irabiraba. Urwego rwa kabiri ni Inspection Générale de l'État. Urwego rufise mission permanente, byanditse mission permanente d'inspection et de contrôle de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion des services publics, des institutions de l'État, associations privées sous son contrôle. Mu by'ukuri dia suivant, mu by'ukuri nta na kimwe idakondorora. Ugiye muri détail ngaha urabona contrôle de régularité ayihura na Cour des comptes, contrôle de conformité ni kwa kundi, vérification des comptes ni ya contrôle financier, audit financier kuraba ko contrôle de gestion, résultat, je kwivuga kuri Cour des comptes, contrôle de performance. Ivyo byose ni ku service zose nta na kimwe ida contrôle. Inzego mwavyumvise zikomeye cyane, turaza kubona ko naho ziri byerekana ko zikomeye. Muribuka ko Inspection Générale de l'État iri muri présidence, Cour des comptes iri muri Assemblée nationale. Murumva ko icyo yerekana ko izo nzego zagomba kugira ingufu zikwiye. Hariho bwa kabiri les organes et les services d'investigation, les organes de poursuite. Twabuze turazizi na parquet, hariho parquet de la République, dia suivant de la République, hariho parquet général de la Cour des comptes, hariho parquet général de la République. Parquet de la République irondera amakosa ajanye n'ibiturire ku bantu badafise
privilège de juridiction kuko bafite juridiction bamwe baje muri cour anticorruption abandi bakaja muri parquet général de la république ariko icyo zikora ni kimwe kurondera ayo makosa hanyuma kuyashikiriza sentare kugira ngo bahanwe iyo basanze bikwiye. Izo rero ni organe de poursuite. Mu bisanzwe izo organe de poursuite zifashwa n'izindi nzego twashimye kuvuga zibiri gusa twazise service d'investigation ni zibiri. Dia suivant iya mbere ni service national du renseignement iyo nayo nyene na kimwe itaraba nk'uko mubibona harya. Recherche, centralisation, exploitation et la diffusion de tous les renseignements d'ordre politique, diplomatique, statistique, sécuritaire, économique, etc. etc. igakibishikiriza leta ikamenya ingene bikoresha. Muri ibi turiko turavuga ishinzwe kuraba détecter les dysfonctionnements et les manipulations au sein des services tant publics que privés. Igaca ikorana n'izindi nzego zikora ico kimwe, zaba izo ngaha zaba izo hanze, cyane cyane mu kurwanya iterabwoba, mu kurondera y'amafaranga batamenya ingene aza cyangwa agenda, blanchiment de capital, amafraude yose, ibintu byose bijanye na ekonomi birabiraba. N'iyindi service nshasha murabona ko créé en 2020 cellule nationale de renseignement financier. Iyo nayo irakomeye muri ibi by'amafaranga atawumenya ingene aza ingene agenda. Kenshi usanga ari amafaranga ari muri drogue, ari muri prostitution, ari muri vente d'armes n'ibindi bintu illicite. Iyo rero service niziraba nk'amabanke arafise declaration agira kuri operation zazo, hanyuma ikayakira ikayiga, hanyuma igakorana n'izindi nzego zo ngaha cyangwa n'izo hanze, hanyuma irashobora no kuza gukontorora. Ni urwego rukomeye cyane mu bijyanye no gukoresha amafaranga n'ibi bya corruption. Hariho rero n'inzego zari zihasanzwe arizo bongeyemo inzego zo guca imanza zijanye n'ubwo kurya ibiturire. Usomye amategeko y'iwacu hari zine. Hariho tribunal de grande instance, nari navuze yuko vuba cyane baheruka gushiraho une chambre anticorruption au sein des tribunaux de grande instance, ariyo izocira imanza abantu bagirizwa kurya ibiturire badafise privilège de juridiction. La cour anticorruption ikora ng'ivyo nyene ariko ku bantu bafise privilège de juridiction. Navuze bakeyi les magistrats du tribunal militaire et le tribunal militaire, abakozi bari nommés par décret, administrateurs communaux, les officiers supérieurs de police, les avocats régulièrement inscrits au barreau. Abo bose iyo bageze ko bashirwa imanza baje imbere ya cour anticorruption. Dia suivant hakaba sentare ndayinyuzwa iyo na nyene sanzwe yarishinzwe kwakira patrimoine y'abantu bamwe
barimo icegera ciwe, umushikiranganji wa mbere, abashikiranganji, abo muri biro ya l'Ombudsman, le président de la Cour suprême, le président de la Cour constitutionnelle, le procureur général de la République. Abo bose botegereza mu gutangura akazi gushikiriza ivyo bafise, ariko muribuka ko umenga bisa n'ivyapfuye. Hanyuma rero hambavu y'ivyo irashobora gucira imanza abantu bamwe bafite privilege de juridiction, nk'aba députés, aba sénateurs, les membres du gouvernement, les hauts magistrats, les officiers généraux. Turiko turavuga inzego zo guca imanza, hariho la haute cour de justice. Iyo irategekanywa ibwirizwa shingiro, ariko ntirigera ibaho. Ubundi yocira imanza bishitse yocira imanza umukuru w'igihugu pour haute trahison, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le vice-président de la République, le Premier ministre pour crimes et délits commis au cours de leur mandat. Navuze ko iyo sentare tarigera ibaho, ngira ngo turaza kuvuga igituma itariho. Tumaze kwerekana izo nzego, twagomba rero kwerekana, ngira ngo nicyo cigwa cy'uno munsi, ingene zikorana. Tugahera nk'uko nabivuze ku nzego zikomeye cyane, Cour des comptes na Inspection Générale de l'État. Izo nzego zirafise ivyo zidahurirako n'ibintu byinshi zisangiye vyotuma zikorana zegeranye. Icyo zidasangiye nuko zisangiye ubwoko, kuko Cour des comptes ni sentare, cour muravyumva ni sentare, ariko Inspection Générale de l'État ni une structure de l'administration. On dit ici institution supérieure de contrôle à caractère administratif. La Cour des comptes a un caractère juridictionnel. Rumba la nature simne. Dia suivant s'il vous plaît. Kindi bidasangiye nuko nari nabivuze mu kanya gahise aho zegamiye. Cour des comptes yegamiye Assemblée nationale. Inspection générale de l'État rattachée à la présidence. Rumva ngira ngo nico gituma no gukorana neza byava bigorana. Rimwe igira iti je ndi ngaha, iyindi iti ndi ngaha, nigumira ngaha. Ikindi bidasangiye ni ingene zikora, kuko Cour des comptes musanzwe igira contrôle annuel, contrôle après l'exécution du budget, igaciya rapport à l'Assemblée nationale, ikagira ikivuze kuri iyo rapport yayo. Périodicité, contrôle annuel. Nayo Inspection Générale de l'État ni contrôle y'imisi yose, contrôle permanent, kuko niyo bari gukontrolo uzobona bashitse ntibakubwira. Contrôle de gestion. La périodicité n'est pas la même. Dia suivant s'il vous plaît.
niki nari namaze kukivuga nuko aho zishikiriza ivyo zakoze atari hamwe la Cour des comptes ya raporo Assemblée nationale, l'inspection générale de l'État ya raporo umukuru w'igihugu. Rumva rero hariho ibintu bine, hashobora kuba hariho n'ibindi ngira ngo nabonye zidahurirako, ariko naho zidahura icyo twoguma tuvuze mu mutwe nuko zikora ibintu bimwe. Aho zihurira ni henshi, igituma ziriho ubwa mbere nico gikomeye, igituma ziriho une réponse au souci de nécessité et d'efficacité du contrôle des finances publiques. Uriko uragomba kurwanya ibiturire canke ukundi konona inzego ngira naho zobijana ntaco prouve yuko ziba efficace. Rero gushiraho compte, gushiraho inspection générale de l'État biri muri iyo ntumbero yo kurondera uburyo bwose bugwanya ibiturire. Donc en soi naco vyonona, parce que l'objectif c'est de lutter autant que faire se peut contre la corruption, contre les malversations, contre les dilapidations financières. Dia suivant s'il vous plaît. Ikindi bihurirako nuko kwa kundi nagira mvuge nizikorera umugabo umwe. Iba Cour des comptes, iba inspection générale de l'État, ni ukugira ngo zifashe leta, ni ukugira ngo habe assainissement des finances publiques. Naho Cour des comptes ya rapport Assemblée nationale birategekanijwe yuko itegerezwa kubimenyesha n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ariwe araba l'exécutif. Inspection de l'État yoyo turabizi ko iya rapport umukuru w'igihugu na Cour des comptes y'umukuru w'igihugu bikaca bifasha rero leta kugira ngo ifashe décision muri iyo domaine. Ikindi bisiburirako nuko ngira tuza kwivuga mu guheza izo institution ni complémentaire. Birateguwe yuko muri inspection générale de l'État babonye ibintu bitagenda neza baca baha rapport Cour des comptes, niko bitekanijwe mu mategeko, ariko umenga izo raporo ntizigenda kenshi, nubwo hacaba ingorane. Dia suivant s'il vous plaît. Communication des rapports nico nariko ndavuga. Birashoboka kandi yuko nari navuze ko Cour des comptes ikondorora umwaka uheze exécution du budget, ariko nta kibuza yuko en cours d'année nayo ishobora gukontorora, kuko Assemblée nationale irashobora kumva ibintu bitagenda nabi muri service runaka igatuma Cour des comptes kuraba ingene bimeze. Donc irashobora gukora nk'uko inspection générale de l'État ikora, ntaco nonekara. Dia suivant s'il vous plaît. Est-ce que vous n'avez pas dépassé? Voilà. Quatrièmement, ikindi bihurirako institutions soumises aux mêmes exigences d'un contrôle de qualité. Oui. Iba inspection générale de l'État, iba Cour des comptes, tuzirindiriye ko ibikorwa bimeze neza, arico gituma zitegerezwa kuba independant. La Cour des comptes yoyo ni sentare nka sentare zose ni independante. Birategekanijwe yuko les inspecteurs de l'État sont indépendants mu kazi kabo, ntibabwira ingene bakora n'ingene babonye ibintu batanga rapport ku byo babonye ataguhengama.
icyo rero ni ikintu gihambaye kugira ngo atange igikorwa kimeze neza. Dia suivant s'il vous plaît. Ahandi zihurira ni uko zose zirafise ububasha bukwiye mu bisanzwe uko byanditse kugira ngo zikore. Icyo gituma zishobora gusaba dokima zose, impapuro zose. Ntushobora kuvuga uti jewe je suis tenu au secret professionnel ndazikwimye. Yaba inspection de l'État, yaba Cour des comptes zirafise ububasha bwo kwaka dokima zose zikeneye aho hose ziri. Ntavuga ko yafise ivyo yibikiye. Dia suivant s'il vous plaît. Ikindi tuvuga ni uko zisangiye afite aho zikorera, zose zikontorora les services publics. Iba Cour des comptes, iba de l'État, zose zikontorora les services publics. Urumva ko zihura. Dia suivant. Zirafise n'ikindi kibazo zihurirako, zirafise problème de suivi des rapports de contrôle. Zose. Duhereye kuri inspection générale de l'État, birategekanijwe yuko amaraporo itanga, mwumvise ko yatanga muri présidence, iyashikiriza nabo biraba. Tuvuge ya contrôle nka Université du Burundi, igaca iha rapport Université du Burundi avec des recommandations. Noneho na Université du Burundi izokwihuta gushira en application recommandation ziraba. À supposer que abo bategetsi nyene bo bari uvize urumva ko atazokwihuta. Ariko inspection générale de l'État nta zindi nguvu ifise zo kubategeka kubikora. Iraha na raporo ministère public za parke twavuga, ariko murazi ko parke ikaprecia l'opportunité de poursuite. Donc l'inspection de l'État irashobora gutanga raporo, ona irregularité ikazerekana, ikavuga n'ivyo kogwa, ariko ntibikogwe. Iyo ni problème de suivi. Dia suivant s'il vous plaît. Amategeko aravuga yuko inspection générale de l'État chaque année iza kuraba ingene recommandation zayo zakurikijwe, ariko nta kindi. Ça s'arrête là, son travail s'arrête là. Cour des comptes mu bijanye na suivi nayo nyene pratiquement ni nguko, iraha raporo Assemblée nationale, hanyuma Assemblée nationale irashobora kugira icyo bivuze ko kuko bireka. Cour des comptes baje akazi kayo. Je signale en passant que usomye amaraporo ya inspection générale de l'État na ya Cour des comptes, il faut un travail extraordinaire. Oui, oui. Amaraporo uyasomye byose biri ngaho. Problème suivi. Hanyuma kuri izo nzego rero naho mubona dufite ibyo dusangiye cyane byinshi, dans la pratique ntiziheza ngo zikorane cyane. Na ya raporo navuga iva muri inspection ija muri Cour des comptes, nararondeye si nyinshi zigenda. Hanyuma rero n'ikindi izo institutions zipfa, la qualité de membre de l'Intosai. Intosai ni une organisation qui groupe les organes de contrôle des finances publiques des États membres des Nations Unies.
ingorane rero iri ngaha nuko ni zibiri, imwe igira iti ni jewe, indi iti ni jewe, hakaba ari yatanguye iti jewe sindahava. Bon, ivyo nibaza ko au sommet on pourrait arbitrer ça, nta ngorane iriho, ariko biratera ikibazo. La qualité de membre de l'Intosai. Dia suivant, s'il vous plaît. Les services d'investigation, relation entre les services d'investigation et les organes de poursuite, les services mwamaze kuzimenya ni service national de renseignement na ya cellule de renseignement nyene. Alors, service national de renseignement, bon, mu bisanzwe service national de renseignement ni police. Ari police rero yogira iki ivugana na parquet general, ariko siko bimeze. Le service national de renseignement irafite itegeko igenga aho bavuga yuko l'administrateur général du CNR prend toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de sa mission en collaboration avec tous les intervenants en cas de besoin. Donc, le service national de renseignement n'a aucune obligation légale de couvrir la parquet ingene ikora. Mais ni mu mategeko. Alors dossier uvuga ngo dossier ngo yagumye hariya kuko amategeko arabirekuye. Oui, arabirekuye. Déjà suivant, s'il vous plaît. Les relations entre la Cellule nationale de renseignement financier et le ministère public, paradoxalement, le service national de renseignement financier, il a un rapport, il y a le parquet de la République. Pas même le parquet général, le parquet de la République. Alors que le parquet général, pour la Cour anticorruption, il y a alors, organes de poursuite et de jugement, izini zisanzwe ni relation zisanzwe, ayo ma parquet iyo yaronse dossier araheza akakurikirana akarondera ivyo yagiriza abakurikiranwa, hanyuma igaca ishikiriza sentare, nico twita ngaha saisine des organes de jugement. Dia suivant. Aho irungitse dossier muri sentare iba igombye gukurikirana kuko ubundi ishobora kubigumiza ngaho nyene, nibyo twise exercice de l'action publique. Et donc là c'est le parquet zoheza tora ibirego zibishikirize sentare zisabe nuko abo bantu bakurikiranwa ubanwa exercice de l'action publique. Ubwa gatatu parquet izo ziheza zigashira mu ngiro imanza zaciwe n'amasentare, ivyo nibisanzweho. Hanyuma les relations entre les organes de jugement nazo nyene nizisanzwe, birategekanijwe yuko imanza zaciwe muri sentare y'intango ziheza zikungururizwa muri Cour anticorruption. Dia suivant, imanza zaciwe muri Cour anticorruption ziheza zikungururizwa muri Cour supreme. Urumva rero hari ukuntu sentare nkuru zikurikirana d'une façon ou d'une autre ibyakozwe na sentare ntoyi. Mu kurangiza, dia suivant, navuga ko muri iyo ntumbero yo kurwanya ibyo biturire hariho inzego nyinshi zimwe zifite icyo zidahurira mugabo icyo twovuga nuko zihuriye kuri kimwe
ryo kurwanya iryo shano ryo kurya ibiturire ryo konona amafaranga y'igihugu. Kubera ari nyinshi rero twabonye ko hariho ingorane ngene zikorana, ariko zategerezwa gukorana. Cour des comptes na inspection générale de l'État ni inzego so complète mu kirundi twovuga ngo ikizunganirana ngira ngo sinzi. Ce sont des institutions qui ne s'opposent pas du tout. Elles sont complètes. Kuko inspection générale de l'État, contrôle de gestion permanente tous les jours. Cour des comptes, en principe, comme vous l'avez vu, contrôle de régularité, de légalité. Birafatanya ivyo bintu byose nta kuntu wobitahukana. Nico gituma rero ukorwa ibishoboka kugira izo nzego zikorane, zifatane mu nda kugira ngo zirwanye corruption, zirwanye malversation. Le service d'investigation et le ministère public ni kwa kundi nyene. Ubundi service d'investigation, ce sont des auxiliaires de la justice. Rero naco vyokonona yuko idosiye ziri muri service de renseignement zomenyekana muri parquet. Bien sûr, zijanye n'ibi turiko turavuga, hari ibindi bidakeneye kuja muri parquet, ariko ibi vya corruption umuntu atacobuza yuko babikurikirana. D'autant plus que le parquet est chargé de veiller à la bonne application de la loi. Cellule de renseignement financier, ndabona viza yotanga rapport muri parquet général pour la cour anticorruption, kuko parquet de la République mbona amenga ni hasi cyane. Hanyuma mu guheza les organes de poursuite et les organes de jugement zitegerezwa gukorana, nta kundi vyogenda, zitegerezwa gukorana, ariko zifise za ngorane tuzi zo guteba kw'imanza, z'imanza zibuze ivyemezo bimwe bimwe, probablement la corruption aussi, sinon zozo zirakorana. Murabona rero ko hari utuntu tumwe umuntu yogorora, nico gituma na formé quelques recommandations que vous êtes amenés à peut-être enrichir. Mwabonye ko ari inzego nyinshi zimwe zikorana uko menga naco zisangiye, kandi zisangiye kurwanya iyo corruption. Naho babaye barayikura, muribuka ko harigeze ministère de la bonne gouvernance niyo yakordona. Ndabona ko yitwa ministère, yitwa commission, yitwa comité, arakwiye une structure de coordination des actions de lutte contre la corruption. Muribuka kandi ko iyo ministère ikuwe la brigade spéciale anticorruption izibira. Brigade spéciale anticorruption nta tegeko ryayikuye, yabuze aho ija, hanyuma acabwira abari muri iyo bati subiye mwa, niko yagenze. Rero tugeze kuri deuxième recommandation. Moi je plaide pour, je dis bien, la résurrection d'une police spéciale anticorruption. Kuko nawe ubikora nabi, kubaho nivyo buri bitera ubwoba, ayo kubikura umenga urarekura uti bo. Navuze la création de la haute cour de justice.
haciye imyaka ingahe iteguwe, haciye imyaka ingahe itarajaho. Ndibuka hariho umushikiranganje w'ubutungane bigeze kukibaza bati ni kuki itajaho, aca avuga ngo yoca bitera sinzi terme yakoresheje, terme ambara umutekano muke mu b'inzego, ngo inzego zoca zihungabana. Je mvuga ni kutayishiraho, c'est quelque part consacrer l'impunité au sommet. Or bimeze uko n'uri asagira ati mbe nabariya ntibibaraba, reka na jewe ngora ibyo jube. N'uwopfa kuyishiraho ntibaca bafatwa. Rero nayo nyene mbona yojaho la haute cour de justice. Ubwa gatatu navuze ko Cour des comptes na Inspection Générale de l'État zidakorabora nk'uko bikwiye, navyo bakwiye kuraba ingene byohinduka gatoyi, izo institution zikora bimwe, objectif ari imwe, zigakorana, naco vyokonona ndibaza. Hanyuma la Cour des comptes nta raporo itanga muri ministère public, navyo nyene birakenewe yuko ibonye ibintu bimeze nabi muri service kanaka yoja iya raporo ministère public, hanyuma ministère public ikamenya ikikora. Navuze ko service d'investigation na ministère public zisa n'izidahura, naho nyene amategeko yasubiramo gatoyi kugira ngo iba service national de renseignement, iba cellule de renseignement financier zikorane na ministère public kurusha uko bimeze uno munsi. Ku byerekeye guca imanza, kuraba ingene procedure iyo bameliore bigatebuka, dossier kazi ni solide, hari aho usanga dossier iri vide, comme ça abagirizwa kurya ibiturire bagahanwa nk'uko amategeko abitegekanije. Ibisigaye muravyivugira, ndabashimira.